hinduka mutama ngaka jewe ndibaza fise umufutu sifise kajya kantu k'abakobwa ni bubiri nubuko ni bubiri sagako ni kandi Chelisa naramubwiye amaranyima ibi ni biki Chelisa mu rugi wawe kwa pasito tubura ibi mana ni biki biriko birashika mu mparure kabiri kujya gatatu nsange watekeye twawe twose muruhusa ndabikoreye naputse mu rugo kwa pasiteri hamaze kuza indaya urumva mfise agaciro kahe hamwe mu rusengero urumva mfise agaciro kahe muruhusha ndagukubise hariho bakumba ndagusabye utwawe mpumure ndahumirije umvire nkasanga kirika arasutwazitwa ngaha mu rupango uramuherekeza sawa mutama yewe ni jewe ngoma kuguma ku kazi haguruka ugenda ko yagiteye mu nzira haguruka ko yagiteye bana eba jewe ntagurofa nukuri mawe ujyasinda kubesha Chelisa aba ngaho nyine yego ni hapo umwana wanje je nivyariye asigara ngaha aba ngaho nyine ndumiwe urakoze nigiye kwitere hama rero muco ahantu ukiye kuzokorera ni ngaha ndazi bimwe byo hara wigira ruguru byo birebire wiba mu nkono wiba hehe aha ni Bujumbura wasabye akazi ugakeneye ntuzohavura nkozi isoni ukazoja kwiba nije nzokwicira jewe nyene cyangwa ndaguheze mu mpimba kazi mu freje yokosa bazi ko ntorikora ruguru urazinye nari nkubititse noneho n'ubusi ndani nikubona nsa nabizi je uzokora uko nshoboye kandi ndazi uzoshima ngo umwana mwiza mu rugo sawa reka rero ndagushikane ku mubosi gusa ntuzomara amazi nizere kuzongirira kuzompa ibintu by'amateka hamwe n'umubosi tuzohura kanshimira sawa papa savana kireke oya wabonye abantu baruguru ko niko mumeze aha ni mu gisagara nta kudodora ukazora mu kudodoye bosi agasanga urugigwe rwaharaguritse akazi kazoba gahetse iyi ni sonete uzohora ukoresha ngaha kuri sonete reka nari nzi ngo papa sa ni sane samu tameze neza ego shashike kabisa neza ko ego bamukoze wamunze nkorasha n'umwanya je banyitwa ntumangende hoho wigoye ukanahebuka ukavuga yuko kaje gahembo kampa naciye nca kubiti no ku mabuye oya ntegerezwa kubera nanje nakoze ikintu nkeneye nakeneye umukozi kuko
ibibazo ni byinshi bigwa binshikira wumva ntafise umukozi bica bingora ahubwo rero Konte iwawe cyatumye ndamunyarukana nikajya agahembo wanyemereye mutama imva ngaha ndakarose ndazana ibibujumbura ngo mubika ngo ku mabanki hariho amahera mubika ku bubati ku mutwe w'igitanda yajya nta mahera hari ahubwo uzibona kuri rimikashi ndaza kugushirira kuri rimikashi urazi ni hapa na hapa gukora kuri telefone amahera bagushikiriye oya mutama ibibujumbura ni heza ubu n'amahera tukigenera mu ntoki tugeze muri generasiyo y'iki gihe hakora tekinoloji ushikira kuri bisi amahera yagushikiriye mutama wanje ntumbeshe sinshobora kukubesha sawa murakoze kunzera umukozi sawa bayi uzobanda mukiza uzobabwira ko nashitse amahoro kandi natanguye ku kazi yo bosi jewe hajya banyitwa muco w'imana kandi nkaba muco ibitoki jewe icyo tumwe banco n'iryo zina je ndashoboye akazi kose ewana jewe ni areze yake akazi kose ndakura aha nikirato ndashobora byose je mba ndabishoboye byose bose n'amakuru jewe ndimo pastor aha afise abakobwa banje bamuhungu nacyo bitwaye bosi ahubwo nyene yigwa ko nambwire abakobwa bawe barasa nabo nk'uko mbona ufise akayobe barafise amataye inyuma n'imbere hose bimeze neza je nozana n'abamesurira je nozana n'abamesurira utaturazana ibintu by'ubugori mu rugo iwanjye umviriza banza upoze tuza aha tuza aha mu rugo iwanjye je ndasenga mana wigenza kwaza mu rugo wese ikora ari wanjye hakagira umwana wanjye ashobora kugira ingore n'agasanganya gato gasanga byakuvuyeko waba watwese kora akazi wewe uze mu mutuzo utagambaye uri mu mahoro kuko je umuntu atwenguka muga mpindutse mana shetani bavuga ngo ufise amahembe je ngira 18 Yesu yavuze ngo afise intumwa 12 je ziba ziki y'intonzi umuntu abapfuye ajya mu shambu zaruryama tuje gukora akazi kandi bibonye urabona iki yakuzanye nihenze nkumva abishize mu gutwi kwanje ngo ni wabivuze jewe umunyacibitoki je muco w'Imana urashobora kunkanga ukureyo pistoli nyene ico gipupe je umunyacibitoki ntabunze wowe ukoresha imbunda nanje nkoresha ibyo yejo reka nani ntuzobyuka usanga wibereye muri antene je nukumanika je ndi n'umunigeria je ntushobora kunkanga ariko ndazi tuzobana naho nakagendeye abantu biparaku ndakese ewe kayiwe bose wewe umunyacibitoki wewe wasanga neza original uri hejuru kuntuze kuri antene uzobaza umunyacibitoki reka mbanze ngende kuryama mu buraro wanyeretse je tuzobana cyane kwa tanu ndakese Petit frère. ya Imisi myinshi hano hantu nzanye nehe ishobora kuhatabura kubera kwazi ko waheruka tukiba hariya urazi ko nyene wantanye umugore wa Fisinda nyene uvude niyo mpamvu nje kumurara niyo mpamvu twaje tuza dupanga ngaha ubu Chelisa abangaha sa Chelisa abangaha sibyo okay je hari ibintu umuntu akora acanke abwira undi muntu ntashoka bitahura kubitahura bivana nawe ubwawe ariko umenye ko
kiriya gihe twaba turi hari twaba hari girlfriend umwana isari tubangana Chelisa late ntabwo naje gukena sibyo nzi canzanye naje kuraba umugore wanje no mwana wanje sawa rero kumbwira yetse ngo baba ngahanye ntane ko ndiko ndabitahura petit frère wagomba dukora iki ko ubwawe wantanye umugore wawe ukaduga ruguru bisigura waramyirukanye muzana aha we nawe usigara hari petit frère kuko navyo nota petit frère je ubwanje sari kumwirukana ariko menye ko ubuzima n'ubuzima Chelisa sivyo Chelisa be ubudari ngaha ariko nta n'uri ndani sina umugore wanje asigara ku matafari petit frère sinakubwiye ngo ari ngaha nakubwiye ati Chelisa aba anga sinakubwiye ko ari ngaha sana mu kuba aba ngaha simenya yuko nyene araryama kandi akumva amahoro warumvise amahoro kuryamye ku muntu hasi nta n'igitanda gutanje katabona nani nishoboje gukora ibintu ndumwe ene umugore wanje ivyo byose mwo mwarakoze sivyo nako nakoze ndemera ndaduga ruguru kugira ngo ndondere ubuzima sivyo rero je nkeneye umugore wanje kandi ntumbwire neza ko wamuraja urara indira gatoyo kumengo uri kurasura nakubwiye yuko Chelisa abanga kumva ko ukeneye umugore wawe bien sûr uramukeneye ariko nakuretse haba sivyo ibisigaye mbaza serious umva ndakubwira sivyo mu buzima bw'umwana w'umuntu hari ibyo ashobora kuvuga ati ndahebye n'ibyo atohe umugore wanje n'umwana wanje sinshobora kumuheba nyene umbwira aho wamushize niwe namusigiye ndanagusezera ko ngiye petit frère je sinakubwiye ngo urahebye umugore wawe sivyo uri kuraba amabi nagenda abona kuri urya mugore wawe sinupfuye noza kunseresa kandi yindi ncuze kunseresa mbaze umugore wawe eske sinakwesa haba kindi kibazo ufise ni frère wanyemereye yuko ikizoshoboka cyose uzokimufasha ubu naho nivyo utanguye kwidoga umwana aravuka ngo bakugoze pampers bijya wari ufungura we nimwe bifungurana nawe erega mu gihe je narujyanye bisa nk'uko ari mutoyi wawe bon petit frère yego nakwemereye yuko nzogufasha mu byo nshoboye ariko yuko akajambo nakubwiye yuko nzokura ivyo nshoboye ibyo ntashoboye natuzori okay mu mwanya muri umwanya wambwira ati ari hehe ko nzi neza kamezi ari kariyongera umugore muzima fisi ndirashobora kuyerera okay bazi ko nakubwiye ko ubuzima bugoye namusize nganze ngiye ku kazi sivyo aho undi se nanje nshobora kumurondeza nkuko nawe uri kuramurondeza Rafael rafise ibintu kuramisha ndakubona mu maso ngize ukuri basi ndabitahure ndeke no kukubwira ibintu bibi petit frère nta kuri gusumbuka ndiko ndakubwira wazi ko umuntu azinduka agenda kurondera Chelisa namusize ngaha ngiye kurondera aya masaha wazi ho twahuri two turaza nanje no murondeza nkuko uri kumurondeza akonezera ko nza kubona umugore wanje basi binyemerere ndaza kubona umugore wiwanje canke ntambona jewe sinshobora kubwira ngo uramubona kuko mugenda musize ngaha nkagenda kurondera hama tukaca tumubura ngaha numva nta sindi byose sindi siyo kubwira yuko uza kumubona ahubwo ikintu gihari nuko twamurondera twese twanarondera umuntu yitwa Obady